Ashimwe Imana ishimwe cyane ni Madame Germaine nongeye kandi kugaruka kuganira namwe inshuti zanje muri ca kiganiro nise ngo twiyubake maze duhanurane ku batanzi ku muntu yoba ariho akibona video yanje nitwa Madame Germaine ndi umudame yubatse n'umugabo umwe mfise abana babiri ego nkaba nkijijwe amen. Uno musi rero nkabanje kandi kuba kumwe namwe kugira ngo tuvugane kuri novuga ati ca kiganiro twari twatanguye ngo ni gute umuntu ni gute umudame yo kubaka urugo rwiza. Imana ishimwe cyane nimba ndi hano ku bwa Kristo Yesu ashaka gutabara ingo nyinshi kandi ndizera neza yuko biciye muri no jambo ingo nyinshi abadame benshi bazokomezwa kandi ibintu bikagenda neza. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza gufatirako kuri izo manuro kuri ico kiyago kuko muri byose ishingiro ni Kristo Yesu. Amen. Turasoma Abikorinto ba mbere ikigabane cya 13 ndasoma mpereye ku murongo wa 4 ngeze ku murongo wa 6. Amen. Umurongo wa 4 uravuga ngo urukundo rurihangana rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu. Amen. Umurongo wa 6 turavuga ngo ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi ariko runezerwa n'ukuri. Amen. Imana ishimwe cyane. Urugo ni kintu Yesu ni gikorwa Imana yashizeho. Urugo n'umurimo Imana yashizeho. Ikintu cyose Imana yashizeho ni ukuvuga ngo kiba kiri atake, ni ukuvuga ngo kirwanywa na Satani. Amen. Nico gituma rero mubona ingo nyinshi zigowe cyane gose. Amen. Kubera ko ugiye mu murimo w'Imana ni ngombwa ko Satani nawe akurwanya. Uno musi rero tugiye kuganira kuri bino bintu bitatu. Amen. Ni kubera iki impamvu icyambere ngo ni impamvu urugo rutituka. Amen. Icyakabiri ni gute urugo rwokomeza kuba rwiza. Icyagatatu turagenda kuvuga ngo ni gute urugo rwamaze gusinzikara gosubira kuba rwiza kandi cyane. Imana dufashe cyane nkuko imisi yose namacishamwo uturirimbo nkuko ndi muririmbyi. Reka tugende kumviriza gato kano karirimbo kiwanje naririmbye ndagashizemo kubera ko nakaririmba ndi mu bihe bigoye, nakaririmba ndi mu bigaragazo bikomeye cyane gose, kandi mu kugira ngo aka karirimbo ndakamenye ni mwe muyera yakandungikiye. Narahantu nihebuye numva ijwi riririmba maze nanje ndandika, hanyuma rero ndagasohora. Reka tugasangire umwanya muto maze dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana. Nyuma yo kwiyahura kw'igihe kinini numva ijwi ryamwe murimbwira ngo ceceka kuko Imana iragutabaye. Imana yaje imenya ibidukwiriye n'igihe bidukwiriye. Nshuti yanje wowe uri kurarira njye kukubwira bihanagura amarira.
akaririmbo kanje naririmbye uwo kwifuza kugakurikirana kose yokarabaho nyene kuri YouTube. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, Mana uhoraho, ndi hano munsi y'inyonga zawe, nzanye rya jambo ryawe ndarihaye abana bawe. Uhoraho Mana ugira neza, ndakwinginze ngo nyambura ububi, unyeze agasembwa n'amarabaga byombonekaho ubinyeze, kugira ngo Mwami Imana uhoraho tugera hera hahera, tubone ugutabarwa nawe data uzokoze. Mana sengeye imitima y'abantu bose, ubw'umwihariko abadamu baza kumva rino jambo, unyengetere muri ya mitima yabo. Mana ubashoboze kwicisha bugufi cyane kuko ari byo binanije benshi, ubahereze umutima wo guharira. Rabbi Raisiro uzobukoze papa. Ndaguhaye kaze muri kino kibanza, nuwikorere Rabbi Raisiro nanje mu gikoresho, izina ryawe rishigwe hejuru imyaka yose. Haleluya, amen. Tugiye rero kuganira kuri aya novuga ati kuri bino bice twabonye. Notangurira ngo impamvu urugo rutituka. Imana ishimwe cyane. Mugore mwiza uri kuranyumviriza, ndasaba ngo mpemu yera akugenderere kugira ngo buno butumwa bukunyengetere hagira ico bukungura mu buzima bwawe. Amen. Ndizera neza yuko ni wabufata nka nkama ugasubira ugakora ico bita kubwiyumvira ko kumedita ko Imana irakora igikomeye mu rugo rwawe. Impamvu urugo rutituka, hariho impamvu ya mbere nyamukuru ni Satani. Ariko icya kabiri nagiye gukurikirizaho ngaha nuko umuntu nawe arashobora kugira uruhare mu gusambura, mu gukontribua kugira ngo urugo rwe rutituke. Amen. Hari ikintu Satani azana abantu bacubakana. Amen. Nivyo yuko abantu bacubakana harabaho ukubona utuntu dutandukanye utari witeze ku mugenzi wawe, kandi mu gice cya mbere twarabonye yuko byinshi abari ibintu bigutangaza, abari ibintu utigeze umubona ko abari ibintu bibi, ingeso zira. Ibyo byose ni ibintu Satani azana, ugatangura kubona ingeso utigeze umubona ko. Amen. Ibyo byose rero iyo uri umugore udasenga Imana, ibyo biba bije gutitura urugo, kandi uru n'uruhare rukomeye Satani agira mu rugo. Amen. Ugasanga umugabo atanguye kubona yuko umugore we atari mwiza, ugasanga umugore atanguye kubona yuko umugabo we bamushisha. Amen. Kandi ibyo bikaza uko nyene. Haleluya. Ata mpamvu. Haleluya. Kubera ko Satani aba akeneye kwinjira gusambura ca kindi Imana yashiraho, wa murimo Imana yabatuma kugira ngo bikunde ntimukore. Amen. Reka ndabashingira intahe gato mu buzima bw'iwanje. Uretse ko mu rugo hari ibintu byinshi umugabo n'umugore bagenda baracamwo, ibyo badahuriza ko, ibyo bashwana byinshi, kandi byinshi ugasanga birakomeye koko. Ariko iyo hari umutima wo guharira, iyo hari wa mutima wo gusenga, kumva ijwi ry'Imana, urugo ruraba rwiza. Amen. Nukuvuga ngo Kristo Yesu niwe mwubatsi yubaka urugo rukaba rwiza. Reka ndabashingire ino nahe gato. Jewe nitwara inda y'umukobwa wanje wa mbere, nagize icyo bita irekwe amezi 5. Nukuvuga muri ayo mezi 5 sinashobora gufungura ikintu na kimwe. Ikintu cyose nashobora gufungura numva ndagishatse na caca kigaruka. Ikintu nafungura kenshi yari inyama, ariko nayo nyene yaheze umwanya narayigarura, canke rimwe yo yarankundira sindayigarura. Ariko iyo numvise nshaka nk'ikintu narashobora nko kuvuga ati ndashaka iki. Amen. Ariko kubera ko umushinga naye wanje atari yaramenyereye guteka, ntiyashobora kuja kubintekera, ntiyashobora kubintegurira. Ugasanga maze nk'indwi yose ntashobora gufungura, ku buryo bantwara mu bitaro kenshi kuntera amaserumu kubera inzara, kubera numye atamazi akiri mu mubiri, nari merewe nabi cyane. Amen. Muri uyo mwanya nariyumvira cyane, mbega kubera iki umushinga naye wanje namutegurira indya nziza, namukorera ibintu byiza, ariko ndagwaye, sinshobora kuvyuka, sinshobora gufungura, nta na kimwe ashobora kuntegurira. Hari n'igihe yashobora no kuva ku kazi kubera ko yaba yarushe. Ubuzima bw'iburaya buragoye, wasanga nta nuko ambajije ngo bite wiriwe gute. Muri uyo mwanya
narumvise yuko hariho ikintu kije kwirema mu mutima wanje, ndumva yuko hariho uguhinduka kudasanzwe satani azanye mu mutima wanje. Niyumvira ati ninakira sinzosubira kumukorera uku, ninakira sinzosubira kumutekera, sinzosubira kumwitaho kubera nawe ntanyitayeho. Amen. Ariko muri uyo mwanya nyene niriko ndiyumvira gutyo, kubera mu mutima wanje buri gihe senga Imana, nkahamagara Imana kugira inyobore, ubwo nyene ndiko ndiyumvira ibyo, numva ijwi rya Mpwemu Yera rimbwira ati Germaine, umurimo wawe nuyo nyene. Amen. Umurimo wawe nukwihangana, nukugira neza, nukutaruha, nuguharira, nukwibagira. Oh my goodness, haragera igihe nkarira nkavuga Mana, umurimo wantumye urananiye kuko ntibikunda, kubera ko hari igihe satani atwumvisha yuko bidakunda. Amen. Abantu benshi bagiye baragorwa basambura ingo zabo kubera satani yaraje arabumvisha ngo ntibikunda, ntibishoka, ngo nawe koko. Amen. Ariko kubera ko mu bihe byanje byose bigoye, negera Imana, nkasenga Imana, nkamenyesha Imana, Imana yarambwiye ngo Germaine, uri ku murimo wanje, ibyo nyene nibyo uzotwarira abandi, ibyo nyene nibyo bizogukomeza, ibyo nyene nibyo bizokubera intare, nibyo uzoremesha abandi, urabirengera, nije ndi kumwe nawe, nzogushoboza. Amen. Imana yarashoboje, narahariye kandi ndibagira, nkomeza kuba wa mugore mwiza Kristo ashaka yuko atunganya urugo rwiwe neza, nkomeza kuba wa mugore afite urukundo, yitwararitse umushinga nta wiwe. Amen. Ibyo rero ni ibintu satani azana kenshi. Iyo abantu abagore benshi iyo bamaze kubyara, kenshi mu ngo iyo habaye abana haba urukundo, ruhabaho urukundo ruratituka cyane. Amen. Cyane yuko niyo ubufise iyo nda muri we hahinduka byinshi, iyo ubyaye muri we hagahinduka byinshi, noneho ugasanga na wa muntu muri kumwe atanguye kukubona ukundi, atanguye kubona yuko wahindutse. Amen. Nawe muri kwa gutwara iyo nda ukaca wirekerana, ntushiremo agatege, ntugume ku kirindiro, niko novuga. Ibyo rero satani arabikoresha cyane. Ariko iyo uri umugore w'ubwenge, uragenda ugasenga Imana. Amen. Nimba umugabo wawe atakikubona nka kwa kundi nyene, akabona yuko ukabona ko atakwitwararitse, kenshi urukundo ratituka, umugabo agasigara kubona yuko utari mwiza nyene. Amen. Utegerezwa kugenda ku mavi ugasenga Imana, ukabwira Imana ati Imana, wa muntu wamaye yampindutse, ngire gute? Amen. Ugasenga uvuga ngo Mana, subizaho igikundiro, subizaho bwa byiza, ugasenga uvuga amajambo nkayo kugira ngo bikunde wubake urugo rwawe, kuko urugo n'umurimo w'Imana. Imana itagizemo uruhare 100%, urugo ntirushobora kuba rwiza. Amen. Ubwiye ugasenga mu buryo nk'ubwo, Imana irakwishura, Imana iraza igakora ibikomeye, kandi ukabona urugo rwawe rukomeza kuba rwiza. Amen. Uru rero ni uruhare satani akoresha. Mvuze ndabahaye intahe yanje imwe, ariko ni byinshi cyane, kandi twagiye tubona Imana ibituneshereza, twagiye tubona Imana ibidutambutsa, turi mu rukundo, turi mu mwumvikano. Imana ishimwe cyane. Reka uruhare narwo rw'umuntu mu kwisambura. Amen. Namandi ko ndabwira abantu, iyo Imana iguhaye ikintu uba ufise uruhare rwo kwakira. Mu bintu byose Imana idutumamo, Imana igira uruhare, iradushoboza koko. Imana iyo gutumye umurimo niyo ukora, niyo urangura. Ariko nawe nkuko uri umuntu Imana yahaye ubwenge, nkuko uri umuntu Imana yatumye yizige, urafise uruhare. Amen. Paul niwe nkunda aravuga ngo ibi ni by'Imana ivuga, ngo ariko nanje ngo nizera ko mse Mpwemu ngo muri je ngo nanje mvugire. Amen. Nukuvuga yibwira ko nawe ashobora guhanura biciye muri yangabira Imana ama mubiciye muri ya Mpwemu Yera mubamwo. Amen. Ariko hari n'ibindi Imana imuvugisha akabitanga nkuko Imana ibumubwiye. Bana b'Imana, natwe mu rugo turafise uruhare nk'abagore dutegerezwa gukora. Aha Paulo nyene ndamukunda, niwe yavuze mu Bikorino ngo umugore wewe ngo kubera ko ngo abakeneye yuko umugabo ngo amubona ko ari mwiza, ngo afise kwitwararika Imana, ngo akitwararika n'iby'urugo rwiwe. Amen. Kubera ko aba yararongowe, kubera ko aba yarubatse urugo. Imana idufashe cyane. Abagore beza rero, ifo yuko umugore amenya yuko yubatse urugo, akamenya gutunganya urugo. Amen. Duhereye mu isuku, ukamenya gutunganya mu nzu, ukamenya kwiyoga, ukamenya ibyo ni ibintu umugore ategerezwa nabyo nyine gukora, kuko iyo utabikoze hari n'igihe umugabo asigara araba akavuga ngo
ngo wa mugore n'umwanda akakubona nyene yuko wamushishe. Amen. Ariko nawe wabigizemo uruhare. Bagore beza, tumenye yuko natwe dutegerezwa gutunganya mu rugo, ugatunganya mu rugo, ukiyoza, nka kurya nyene abaganga canke abigisha, umuntu wese icyo akora aragira icyo bita des recherches kugira ngo bikunde wa murimo akora awunogangize, arondera ubundi bumenyi. Amen. No mu rugo nuko nyene ngo bikunde ubikore neza, ukaraba utuhozete two guteka, nambara akanyama ukwakotsa ugashako akarungo, nimba ari ugutegura igitanda ugasasa uno musi ugasasa gutya, nimba ari ukuguhindura. Ivyo byose ni ibintu vyubaka urugo, ni ibintu bikontribua mu rugo cane gose. Indero y'abana, no mu mabanga yabubatse ukaraba yuko atagahaze, ukama witunganije, ukamurondera kandi kantu gashasha, yego cane gose, ukamuga ibintu bituma utotahara kugira ngo bikunde wubaka urugo rwawe neza. Amen. Imana idufashe cyane. Uru rero n'uruhare runini abagore tudakora, tukiyumvira ngo urugo ni kwa kundi kuguma wunama, uri pastor ukaguma usenga, uri umuvuga butumwa ukaguma uvugishwa umwanya wose. Ariko hari umwanya wo kuvuga ubutumwa, hari n'umwanya wo kuyagisha iyo muntu mukundana, ukamwereka yuko kuko iyo wubatse urugo n'umuntu, uyo muntu n'umugenzi wawe, uyo muntu n'umwami wawe, uyo muntu ni mu igice cyose menya uko ugikoreramo. Amen. Nimba mugeze mu bugenzi, yaga nk'abagenzi. Nimba mugeze mu mabanga, kora nk'amabapana gukora nk'uri kurasenga canke nowe kora nk'umudame wahamagariwe kubaka urugo. Amen. Kera abakobwa bagiye kubaka urugo barabigisha kandi byari ibintu byisonye karakaranga. Amen. Rero no mu ijambo ry'Imana no kumenya kubaka urugo, apana kwiyumvira ngo ndi mukirisu ukagenda n'amasoni. Nowe ubaka urugo rwawe kuko Imana yaguhamagaye kugubaka neza. Ego urondera ibintu byose bishoboka bikenewe yuko umudamu yubaka urugo rwe neza. Sinovyinjiramo cane gose, ariko hari n'igihe nshobora kuzotegura ico kiganiro, ivyo umudamu ategerezwa gufungura kugira atotahare, ivyo umudamu ategerezwa gusasa, umudamu ategerezwa gushiraho amashurwe rimwe na rimwe. Bikugoye shiraho ishurwe rimwe mu kwezi, shiraho carte de vœux, umubwire ati ndacagukunda. Utuntu nk'utwo n'uruhare wewe nk'umugore utegerezwa gukora mu rugo rwawe kugira urugo rwawe rugume ari rutota, rugume ari rwiza. Amen. Reka rero tugende kuri gute urugo gokomeza kuba rwiza. Urugo gokomeza kuba rwiza nshuti yanje, mvuga ikintu kimwe, kuko ico nibagikora urugo rwawe ruzokomeza kuba rwiza. Haragera yuko mugiranira imishwano n'uwo mwubakanye, ego ugasanga yakoze ibintu nawe ubwawe umutima udashobora kwakira. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo, twasomye mu Bikorino ba mbere igabane ca 13 ruvuga ngo urukundo yemwe rurihangana. Kandi ijambo muri Yohane haranditse ngo naco tugerageza kitari cyo kwihanganira abane b'Imana. Umva ndababwira ikintu kimwe, nimuteshwe ijuru n'umuntu. Amen. Hano kwisi tuafise umwanya muto cane gose, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uzoburyamanye n'uyo mwubakanye, ngo ariko uzosanga ngo yagiye nawe wasigaye. Amen. Reka ndababwira ikintu kimwe, kori namankunda kubwira abantu ngo kori cyutegerezwa gukora utahe. Amen. Nurabi cy'umugenzi wawe atakoze inshuti yanjye, kora icyo utegerezwa gukora hanyuma utahe. Imisi yose menya ngo saba Imana, Mana mpaguharira, Mana mpakwibagira. Abantu benshi bananijwe no kutibagira. Urashobora no guharira umugenzi wawe ariko ntiwibagire, canke hakabaho izo ngorane nimwigere muzivugana ko ugasanga umwe acangaha yavyimvye undi acangaha yavyimvye, nimwavuganye iminsi 3 iraheze, mwarushe biraheze, ariko ca kintu cyagumye mu mutima wawe, cyasinzikaje umutima wawe, cakubabaje, nimwigeze mukivugana ko kumbure ngo uvuge ati mbabarira, ubundi avuga ati nakosheje, kugira ibyo bintu bigere mu vyibagire. Ikindi kintu Imana yanyigishije, nimba uyo muri kumwe afise umutima ukomantaye adashobora gusaba imbabazi kandi yagucumuyeko, itonde umubwire ati wancumuyeko, ego nashavuye ariko mbabarira ko nagushavuriye. Amen. Umva, wambabaje
nanje nashavuye ariko mbabarira ko nagushavuriye kugira ngo bikunde uyu mwumvikano Imana yagutumye ugishize kugira ngo bikunde umurimo Kristo yagutumye urangiza amahoro mwene data hano kwisi nakanya gato tuhari reka turangize neza dutahe mu ijuru kubaho ubugingo budashira amen rero kugira ngo urugo rwawe rukomeze kuba ari rwiza nshuti yanje buri gihe ibuka gusaba imbabazi buri gihe icishe bugufi buri gihe tanga imbabazi kandi wibagire ico wacumuwe ko ubandanye urugendo rwawe wubaka urugo rwawe amahoro ego hari ikibazo gikomeye kinanije abantu abagore benshi ikibazo cuko uwo mubakanye ashobora kugenda kurenga ibigo ico kintu ni kintu gikomerekeje umutima cyane ariko mwene data uri kuranyumviza nimba ufise ico kigeragezo mu rugo rwawe fuka musenga Imana ubwira Imana ati Imana ndashaka kino kigeragezo kinkurire ndashaka umugwarira kandi nibagire maze Imana uzobona ibikora kandi urugo rwawe ruzokomeza kuba arwiza kubw'Imana rero ni gute urugo rwamaze gusinzikara rwose rwoba rwiza mbere rukaba rwiza cyane nshuti yanje nta muhinga n'umwe urugo ni ikintu cyashizweho na Kristo iminsi yose utagiye kubaza Kristo mu kigeragezo cyati Kristo ndananiwe mbega ndabigenze gute uzokwama wananiwe kuko ni urugo ni Kristo yarushizeho kandi niwe muyobozi warwo umuyobozi w'urugo rero niwo wamubaza ati Imana wa muntu wamaye wa muntu yananiye ngire gute wa muntu yananiye Imana uzobona buri gihe iguhereza inyishu z'ibibazo kandi uzobitunganya neza kandi urugo rwawe ruzokomeza kuba rwiza ni gute rero urugo rwamaze gusinzikara yewe hariho abantu babana ugasanga wiyumvira ngo mbega nta kuntu yoca mwibarabara umudugu kamugwa ko bikitwa ko napfakaye amen n'abantu benshi batinya gutandukana nabo bari kumwe kubera societe mbega mu rushengero wabibona gute mbega abantu nahanuye babibona gute mbega babandi bari bazi ko twubatse ugasanga ni impamvu nyinshi ariko ugasanga ubanye n'umuntu umutima wawe n'umutima we byaramaze gutandukana kera ahubwo hasigayeho umwe yikanga ati mbega ntiyonyica amen uwundi nawe ati mbega ntiyogenda agapfa ibintu nk'ibyo ariko birakunda yuko urugo rusubira kuba rwiza uhamagaye Kristo Yesu ukavuga ati mwami Imana uru rugo niwe warushizemo rwaratitutse hasigaye akantu kakanyuzi ariko ndazi ko ari we Mana ushobora gufatanya ibidafatanyika ndakwinginze ngo usubize urukundo kubera ko urukundo iyo rumaze kugenda nta mbabazi ziba zigihari kuko twasomye mu bikono ngo urukundo rurihangana urukundo ruraharira ntigwihayagiza urukundo ruhari byose birashoboka rero iyo urukundo iyo wumva udashobora guharira uwo mwubakanye iyo wumva udashobora gusuporta iyo wumva udashobora nuko urukundo ruba rwaragiye ndakwinginze ngo usubire kandi ufukame imbere y'Imana nimba byo gusaba umwaka nimba byo gusaba ukwezi nimba byo gusaba amezi angahe ariko Kristo Yesu ni umwami kandi akunda bihana kandi atanga imbabazi vuba na vuba amen nukugenda munsi y'ibirenge bya Kristo ukavuga ngo Mana ndakwinginze umuguharira Mana ndakwinginze umukwibagira bya bindi byose ya ma infidelite yose yakora bwabusambanye bwose yakora bya bindi Mana muguharira umunsi umwe Imana izoguharira umunsi umwe Imana izoguha urukundo usubire kumva urukundo rududubiriza muri ariko ni Imana yonyine ishobora kubikora hanyuma wegere wa muntu mubwire ngo nshuti yanje nkunda cyane ndaguhariye amen nimba nawe uyo mushinga ntahe wawe yaje kugusaba imbabazi ati mbabarira kuri bya bindi byose nagukorera umugore mwiza abagore turananijwe cyane no gutanga imbabazi yemwe umugore iyo ababaye ababara nabi akumva nta mbabazi yotanga ariko harago umuntu adatanga imbabazi kuko Kristo yaratugiriye imbabazi aza kuducungura cyagiye twari twagerereye kure yiwe cyagiye twari twamunanije ngo aravuga ngo yewe ngo ndicujije ariko kubera ari Imana y'imbabazi iratugirira imbabazi idusubiza kandi kwitwa abana bayo no munsi turidegembya turaja herayo twavuga ngo aba data Imana ikabira turekuriye imigisha Imana ikaduhezagira Imana ikadukiza indwara kubw'imbabazi zayo kuko iyo itatubabarira ibyo byose twari kwibona haragoye rero umuntu adatanga imbabazi nshuti nimba uri umugore wase guharira umugabo wawe ngo kubw'ikintu cyose yo baragukoreye uragowe saba Imana imbabazi hanyuma usaba Imana iguhereza umutima wo guharira uharire bivuye mu mutima uharire ushobojwe n'Imana kuko niho bizogenda neza uri umugabo nimba uri umugabo umugore yaragucumuye ko yaragiye gusambana ahantu yarakoze ibintu biteye ubwoba yarakoze ibintu
yatabaguye umutima wawe akaza akakubwira ati mushinga ntaye wanje mbabarire ukamwima imbabazi, nukuri uragowe kuko Kristo Yesu yaraguhariye. Amen. Kuba uhumeka umwuka w'abazima, kuba uri wowe ukuri, nuko Kristo yakugiriye imbabazi. Amen. Asubira kugukunda. Kandi uyu munsi ushobora kwidegenda ukavuga ngo amba data, nawe akavuga ngo mwana wanje. Nshuti zanje rero, urugo kugira ngo rube rwiza nuko umugore wese yomenya gusenga Imana, yomenya ngo mu kigerageza icyo ari cyo cyose mu rugo rwanje nzotakambira Imana, yomenya ngo icyoba cyose mu rugo rwanje nzobwira Imana, maze Imana nayo izompereza izongira umugambi, izonshoboza gutora inyishu z'ibibazo byanje, hanyuma urugo rwanje rube rwiza. Nshuti zanje, Imana ni nziza, Imana ishoboye byose. Imana ishobora kugukorera ikintu ukumva uri kurajugumira kubera ineza y'Imana. Amen. Ndi hano ndiko ndababwira no majambo ni ibintu byinshi Imana yankoreye, ariko nasanze kugira ngo Imana ikore hari ikintu Imana ikoresha, irakugira umuntu wo hasi cyane, ukamuri wa muntu wa muri kurasaba imbabazi utacumuye, ukamuri wa muntu wa muri kurarondera amahoro iminsi yose, ukamuri wa muntu. Amen. Ariko Satani umunsi umwe akaza akubwira ntibikunda, ni wo kwa muri kuricisha bugufi iminsi yose saru no munsi. Amen. Ariko mwemwera akakubwira ati wahamagariwe gucishwa bugufi, wahamagariwe. Imana ikoresha, Imana iba mu rugo rw'umudame yemera guca bugufi yewe. Amen. Hari igihe Imana izokubwira ngo fukama imbere y'umushinga ntayo wawe, ariko Satani azokubwira ngo mbega ngo yabaye Imana, ngo reka yo kugaya yogira iki. Ariko Imana ikubwiye ngo icishe bugufi, nuko nyuma yo kwicisha bugufi bishaka kugushira hejuru nciya. Reka ndeke rero kugutakariza umwanya muremure. Nta muhinga w'urugo ahari, umwubatsi yubaka rugakomera ni Kristo Yesu. Niwiture Kristo Yesu, nonezerwa cane nuko no kumva yuko hari umudame yumvise buno butumwa agaharira umushinga ntaye wiwe, nimba baba baratandukanye batarakora divorce, bagasubira bakiyunga. Amen. Hari umugabo yatwigishije theology, niwe yavuze ngo Imana yarantoranije nari nagize divorce n'umugore wanje, ngo ariko Imana irambwira ngo nimba ukeneye kunkorera ngo usubire ugende gushaka wa mugore wamusubire mwiyunge. Amen. Bari barakoze divorce, asubira kumushaka. Amen. Icyo Imana ikoze iba yamaze gutegura. Amen. Amen. Imana ikoroheje umutima. Amen. Ukagenda nawe ugasaba imbabazi, menya ko na wa mutima w'umushinga ntayo wa Imana irawutyorora kugira ngo nago aguharire. Byose biva mu masengesho. Udasenga ntashobora gushika, udasenga ntabona inzira, udasenga ntaroranirwa, udasenga aragowe. Yari Madame Germaine, twariko tuganira rero kuri ino jambo y'umutwe, mbega ni gute umugore yo kubaka urugo rukaba rwiza. Ego ndayibutse ngo ni muri cya kiganiro twiyubake hanyuma duhanurane, yari Madame Germaine. Naho ubutaha mu kiganiro gikurikira tuzovugana mbega ni gute urugo rwoba rwiza cane gose mu bigeragezo bikomeye. Amen. Nzobashingira intahe yanje kandi nzofasha benshi. Imana ibahezagire. Yari Madame Germaine. Naho ubutaha.